Ikaze ku Ntare Web TV. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ni utuntu n'utundi. Mbega iyo wumvishije Trezo na Rapper Boy bavuga ngo no gufata no ku mbe ako kajambo yo gasigura iki? Je mba numva background yako hinyegejemo akandi kantu. Hagera ku mugoroba naho niba washavuze seri muri ko mucata kuri WhatsApp ukumva ngo siri no gufata no ku abantu muzi ibintu ntimwosigurira muri comment aka kajambo yo Rapper Boy Trezo mwamutwumva ni murusigurira aka kajambo. Iyo wumvishije D1 nawe ngurabanza ufate ku wikiganuzi ngurabanza ngende ufate ku ibaze ko ingona bisigura iki. D1 uri hehe tubwire ako kantu nyene uba wumva ata kindi kintu kiri sindabizi utu tuntu mbega ndabibarize mudukura mubona ariyo systeme shasha yo kuririmba canke n'utuntu nkamwe nk'aba artiste mushiramo twutugoboranje. Iyo turavye mu bidata nawe ngo ni banjaye koko banjaye abo banjayera nabo ni bande? Abo bantu bari hari antuka bariho banjayera ekada erega sutwo gusa. Estanish nawe kuri stage ngo ngwiki ngo mpaka ndaberese niyo muzi koko mufashe. Estanish tubwire wari wabiteguye canke n'ibintu byaje vyitamo? Tushabutse hakurya y'amazi naho twumva Bruce Melody avuga ngo ikiga ntuzi ngo banza ngiye gukora ibaze wongereza umuriro ugere mu gihugu n'amayobera. Tugiye kwa Chris Easy wewe avuga ngo amashu Chris Easy amashu nukuvuga iki? Ariko izo ndimi mwabagabo haraho zitoba zitorohereza